Ndaza kukuzanira ibutura sigo nacho sawa acenge ufise Mandevu wose ufise Mandevu wose cange ningagos tugende ku plage amla namba la bamba la boss ya nuko imana izo gumikongereza kandi kabahasha wavuze wabonye iki hariya kuri piscine? Hariya kuri piscine nukuri ndaryohewe cyane gose. Wabonye? Kuko nabonye nabajya abazungu barafurahije cyane gose. Bafise amakwise ya bien. Ngaha na Mr. Mandevu from Gitega #1 muramubona. Mandevu meze neza? Ndashima Imana. Turi ngaha wabonye. Ingoma ba. Ni Gitega kisari. Babire meze neza. Banyagitega mwese nabo micungararo yaho mwese ku munsi wa gatandatu tariki 20 muzidukane niyo nkakuza kwira wa muririmbyi mukunda cyane Natacha umusare w'umutima mwiza akaba n'umusani w'urukundo niho nazandirimbo ziwe mukunda cyane murozibonera amaso ku yandi kaba ndabasabye yuko mutocererwa hoshika hakiri kare naramubonye cyane rwose yego wamubonye namubonye kuri kirebe yiwe nziza cyane yaranyakiriye cyane rwose aranzimana ingoko aranyakiriye udukado twinshi cyane tukunezereza n'abazungu arababonye n'abazungu nabonye bafise iki amakwise ya bien ku munsi wa gatandatu rero ngaha yandirimbo kandi muzoririmbana yandirimbo ikunda cyane yandirimbo imwe nkunda cyane gose unaonaje majo unaonaje majo mwende kijiji hata mjini mwende mchangani Yes, I need Mr. Mandevu. Ariko aratubwira ku munsi wa gatandatu Ingoma ba tuzohaturitsa hazokwaka ngaha bizo ari ibintu by'amateka cyane neza cyane rwose kwinjira n'ibintu bitatu byonyine kandi Mandevu umunsi azogira show ikomeye cyane siko neza cyane yes Hello ndabaramukije bakunzi ba Abwiye Today TV mwereye mwese mwiriwe mwaramuse bwake mugorora mwizi gitondo cyizi joro giza bivana werenda ko Abwiye Today TV mudugikana muri kwisi yose. Musi rero muri showbiz ushaka kwibaza ati tuzanye ibiki? Tuzanye amakuru adasanzwe. Tuzanye amakuru mwamikazi wa music ari amla namba la bamba la boss ya nuko Natacha Burundi Natacha la noma la namba la mwembe la mazi bivana nuko bivuga no Mr. kaba yaheruka mu bihugu byo hanze ibulaya akaba yaje rero n'inguvu zidasanzwe n'ibitiramo bidasanzwe afite igitira mu ntara ya Gitega mu ntara ya Muyinga ngaho Bujumbura imakamba hose azoshobora kuza kunezereza abafana biwe ariko rero inkuru twashoboye gukora ko cyane yatwicaritse ngaha canke igiri dutiramisha uyu munsi gato ni inkuru idasanzwe y'umutama witwa Mandevu nkuko mubizi ni umufana akomeye wa Natacha murigeze kubona kuri Abwiye Today TV aho yashoboye guza mu ntara ya Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura arafata neza ibintu biragenda neza yaraje murondera turamufasha turamushikanayo ndaza kukuzanira ibutura sigo nacho sawa acenge ufise Mandevu wose ufise Mandevu wose cange ningagos tugende ku plage ibintu biragenda neza Natacha aramwakira Natacha rero twabonye ku rubuga rwe rwa Facebook yandika amajambo
adasanzwe avuga kuri Mandevu. Mandevu akaba ari umutama asanzwe yibera ngaho mu ntara ya Gitega mu gihe tamuca muhabona. Akaba rero yarashiye kumwandikira amajambo adasanzwe aciye ku rubuga rwa Facebook, aho yashiye kuvuga ati Mandevu waraje Bujumbura ndakwakira, nanje rero ndiko ndazi Gitega, menya ko nta handi nzorara atari iwawe, nashaka ube uramenyesha umugore wawe ko hari uyundi mugore ariko araza. Ni wewe uzomenya ahantu uzondaza, ahantu hose wifuza jewe niho nzoryama, kurya nakwakiriye nawe uzongire uko nyene nzoba ndakwizaniye wese kandi nzoshikira iwawe. Mandevu nashaka ntumire abantu bose duhurire ku Ngoma bar, nta gucegwa nta gusiba, kaze mwese la mwembe. Ayo n'amajambo Natacha Burundi yashoboye kwandika ku rubuga rwe rwa Facebook abwira Mandevu. Mandevu rero azuba kwizaniye wese nkuko wavyumvise. Ni Mandevu rero twabonye aka video ari kumwe na Lafa, DJ Lafa, mukamuzi ko ari manager wa Natacha Ngendabanka, Natacha Burundi. Ushaka kwibaza rero ati ku Ngoma zo bari biki? Ku Ngoma bar ngaho Igitega hazubari ibintu bidasanzwe. Ni ku munsi w'ejo itarike 20 igwera igihe cy'isaha 12 z'umugoroba. Kwinjira ni 3,000 n'ibindi byinshi bitandukanye. Muze rero muryoherwe mumonere Mandevu. Mandevu kabisa, ibintu bizoba bishushe, ibintu bizoba bimeze neza. Ibintu bizoba bimeze neza, zo ari ibintu bidasanzwe. Tukaba tunabamenyeshe ko Natacha uyu munsi wa gatanu ari imuyinga, aho yashoye kuvuga ati hayi muyinga twahishikiye, nanje nahishikiye, uno musi ni fire wa diziwiteri ntawuhantanga ya sali muyinga twahishikiye, nanje nahishikiye, uno musi ni fire wa diziwiteri ntawuhantanga. Natacha rero akaba yashoboye gutegura ibiteramo bitandukanye mu ntara zitandukanye, avuga ati fresh ngaba abazofasha Natacha da Queen guteramisha abanyamuyinga. Silivopole twumvikanye abafise ibigori tuzoze tubizanye. Allo muyinga alule. Ayo n'amajambo ari ku rubuga rwa Facebook rwa Natacha Best Burundian Fans bashoboye kwandika. Tukaba tugenda tubandanya tubabwira uko ibintu bizaba biriko biragenda, turaza kubabwira uko igiteramo cy'imuyinga cyagenze, tunarindira igiteramo kizobera kuri Ingoma bar ngaho Igitega. Mandevu rero kabisa tukaba turindiye ukuntu zo kwakira Natacha nkuko yakwakiye Bujumbura. Byose tuzobashikiriza kuri Budget Today TV, tukatubabwira ati mugira mubawe, Imana bahezagire. Ndabibutsa mwavyumvise ko abantu bari ngaho mu micungararo yo mu ntara ya Gitega ejo 18 ejo samedi 18 itarike 20 nukuza kuri Ingoma bar kugira ngo dushobore guteramana na Natacha la namba la bamba. Ibintu azoba ari ibintu bimeze neza cyane. Ndabibutsa kubana kora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ari update. Ubandanye no kugira ubandanye ubona amakuru ya Natacha. Izi show Natacha rikakora yitiriye peace constant, amahoro constant, byose birashoboka cyane, amani constant. Ushaka kuja kuri Facebook ukandika Natacha Burundi cyane Natacha Best Burundian Fans, byose cyubibona. Makuru yose ari update niho hantu ushaka kuyasanga bitagoranye. Murakoze, ndabiza gukora subscribe na notification kugira ubandanye ubona amakuru ari update, ubandanye ubona ibiganiro biri update, ubandanye ubona news zitandukanye z'abastari batandukanye. Ciao ciao. Ndaza kukuzanira ibutura sigo nacho sawa acenge ufise Mandevu hose ufise Mandevu hose cange ningago tugende ku plage amla namba la bamba la boss ya nuko Imana izo gumikongereza kandi kabahasha
wavuze wabonye iki hariya kuri pisine? Hariya kuri pisine ni ukuri ndaryohewe cyane gose. Wabonye? Kuko nabonye n'abajya abazungu barafurahije cyane gose. Bafise amakwise ya bien.